iteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahari amakuru tuzagaruka cyane kubivugwa mu gisata ca politike mu bategetsi batandukanye bagize inzego z'igihugu ndetse n'iz'umugambwe CNDD-FDD ndetse na vyinshi bitandukanye kubiriko biravugwa cyane mu gisata ca politike be no mu bindi bisata. Ndabaye kazi rero umunano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Benshi mu bihe bitandukanye baragiye bumva ko hari intambara zitandukanye ziba ziriho hagati y'abategetsi batandukanye mu gihugu, inyurana ridasanzwe hagati y'abategetsi bo mu mugambwe, abategetsi bo mu nzego z'igihugu ndetse n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo cyane bikava ku ande zibiri zishamiranye mu vya politike ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho muri no misi havugwa bo ku ruhande rwa President Ndayishimiye ndetse n'abita ko arabo mwiragi rya President Nkurunziza. Aha rero benshi mu banyagihugu bakibaza nimba koko President Evariste Ndayishimiye yo batabo bashafise bwuzuye canke se buhagije muri CNDD-FDD, kuko iki ni ikibazo benshi bama bibaza bafatiye ku majambo President Evariste Ndayishimiye akunda gushikiriza iyo akoresheje amanama atandukanye. Akenshi mu mvugo ziwe arerekana ko hari abantu bamukorera nabi bigatuma imigambi y'igihugu idindira. Akenshi aravuga ko abasuma bazi kandi ari n'abamwegereye, ariko benshi bakibaza impamvu atigera bahana. Bamwe bati ese koko mu mugambwe canke se mu nzego z'igihugu haba hariyo bamwe mu batanga amategeko abantu bagenderaho? Iki ni ikibazo benshi bibazako. Gusa nanone bikagaruka kuri kakagwi gahari kabamwe mu bategetsi bihangange bamye bakomeye ku rugamba rwa CNDD-FDD bitwa ko ari bagize system ya CNDD-FDD. Aba n'abagenero ndetse bakaba ari n'abagabo bakomeye cyane banafise ijambo rikomeye muri politike y'igihugu c'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye avuga ko hari ababujije igitoro kuboneka mu Burundi. Abo bose kandi ngarabazi kandi bari mu bategetsi nyene bamwegereye, ababuza amahera mva makungu gutamba mu gihugu, ababuza isukari kuza mu gihugu ndetse n'ibindi vyankenerwa kuboneka mu gihugu harimo n'ifumbire. Dutangure kuvyabe mu mwaka wa 2022 ubwo General Arengiyeme Bunyoni yarakira umushikiranganje imbere yo gukurwa kwiwe, benshi baribuka ko vyatanguye President Evariste Ndayishimiye avyagiriza Arengiyeme Bunyoni. Mu nyuma Arengiyeme Bunyoni arakurwa mu mabanga ndetse aranafatwa atabwa mu mvuto. Ivyo vyarabandanije kuboneka gushikaho muri iki gihe kwiyunguruza vyabaye akananira abahinga ndetse igitoro kikaba carabaye umuzi wibuye mu gihugu, mu gihe isukari yo isigaye ibona umugabo igasiba undi. Benshi rero ku bibazo bagenda bibaza nimba hari inyurana ridasanzwe riri mu bihangange vya CNDD-FDD yo mu mugambwe ndetse no mu nzego z'igihugu, abagenero bakomeye cyane mu gihugu yo mu gisirikare ndetse no mu gipolisi, aho mu rwego rw'iperereza mu butungane ndetse n'ahandi henshi. Ivyo nivyo tugira tugaruke ko, ndetse kandi muri ano makuru tukaza kubageza ko intahe y'umwe mu bantu babanye na CNDD-FDD kuva ku rugamba gushika CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu mwaka w'2005. Ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikana nadushikiriza no Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ikibazo benshi bibaza yo babarundi ndetse n'abatari abarundi batese koko Evariste Ndayishimiye yo batabo bashafise muri CNDD-FDD. Iki kibazo nta muntu atocibaza afatiye ku majambo President Evariste Ndayishimiye akunda gushikiriza yakoresheje amanama, kuko mu mvugo ziwe avuga ko hari abantu bamutobera mu migambi yiwe, ndetse abo kandi abanyagihugu bakaba bararindiriye ko hariho bamwe mu bafatwa bagapfungwa canke se bagakubitwa intahe muganga gusa barabura. Ariko kandi turavye ubasha umukuru w'igihugu ahabwa n'ibwirizwa shingiro aba ari umuntu ahambaye cyane. Inzego zose zigize igihugu ni wazitwara, uhereye ku gisirikare, igipolisi, ubutungane, iperereza n'izindi nzego. Ivyo zose rero ni umukuru w'igihugu abitwara. Muti none bigenda gute Evariste Ndayishimiye ananirwe gufatira ingingo abavuga ko bamwononera, abo imisi yose avuga ko bapfukamye igihugu mu nda? Ese bafise inguvu nyabaki gusumba umukuru w'igihugu? Tugaruke gato ku nama umukuru w'igihugu aherutse kuremesha.
iyi yari inama yavuga ku bijanye n'ubutare aho Perezida Ndayishimiye yari yayikoranije ukumva amajambo yahavugiwe ayashikirijwe n'abahinga wocorera kuko igihugu carapfuye pe. Igihugu barakimaze cose aho umuntu acukura ubutare akabushora bwose mu mahanga mu kigega ca leta ntinjire ifaranga na rimwe. Muti none ayo masosiyete acukura ubwo butare ahabwa impusha nande? Bigenda gute sosiyete icukura ubutare ibushore hanze umwaka wose igahera atari n'amafaranga 10 yinjiye mu kigega ca leta ikaguma icukura mpaka imyaka 5 igahera? Bamwe bati hoba hariho uruhendo rukomeye cyane rw'indongozi nkuru z'igihugu ku banyagihugu bazo kuko bagaragara nk'abashaka kwiyeza. Utizirya mvugo ni za politike kugira ngo bagume biyeza ku barundi, ngo ubundi byo bwo ntivyoshoboka kandi ntivyumvikana. Buri gihugu cyose abanyepolitike bacu bagiye mu rudandaza ico gihugu ngo ni ngombwa gipfe. Ngo mu Burundi nta mujenerali atari umudandaza, nta mushikiranganje atari umudandaza, nta muntu n'umwe afise amabanga akomeye muri leta atari umudandaza gushika no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ngaho rero niho igihugu capfiriye. Ubwa mbere bwobwo kubera ko bose ari abadandaza, amasoko ya leta yose nibo baca bayihariza atahiganwa ribayeho. Ubwo nayo masosiyete acukura ubwo butare ngo banyereza, bamwe bati arashobora kuba ari yabategetsi, abandi nabo bashigikiwe n'abategetsi kubera ibiturire batanga. Ngo ubundi mu bihugu bitunganijwe neza nta munyepolitike yemererwa kudandaza kuko bisubiza inyuma inyungu rusange z'igihugu. Akarorero nk'ubu ngo Oberiyo kubaka gufata umuzigo w'umujenerali akomeye mu gihugu winjiye mu gihugu canke w'umukuru w'inama nshingamateka canke wa General Prime Niyongabo canke se abandi bategetsi bakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo ntivyakunda kuko ngo vyitambitse imbere vyo guhitana. Ngibaze rero umunyagihugu muto yishoreye utugori atozwe amakori ariko igihangange cinjiza amakamyo yuzuye ibintu kuri gusa, none ngico kigega c'igihugu kizobomboka ryari? Nibazo benshi bibaza. Benshi bakavuga ko mu gihugu sekteri zose zapfuye kubera ibiturire, ngo abategetsi barya ibiturire ku mugaragaro kandi bikijana. Ngizi nizo mpamvu atabanyamahanga bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi kuko nabaje bamanza gusabwa ibiturire binini kugira bahabwe impusha zo gukora. Ivyo vyifashe gutyo kandi mu gihe mu bihugu bibanyi umunyamahanga azanye umutahe abungwabungwa agafatwa nk'amata y'abashitsi akoroherezwa mu masaha 3 canke 6 abafise impusha zose zimurekurira gukora. Ariko ngaha urashobora kurondera uruhusha rwo gukora amezi 3 agahera, naho nyene ngaho uba wemeye gutanga igiturire. Benshi bakavuga ko amwe mu makuru y'ibanga baronse bavuga yuko benshi mu barwizatunga bava hanze canke se abanyamitahe bava mu bihugu vyo hanze vya Buraya ndetse na Amerika babanza kuza gushora imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi, gusa nanone kubera ukubananiza bigatuma bashora imitahe yabo mu Rwanda. Ikibazo kikagira kiti mwari muzi ko Burundi buri mu bihugu bituma iterambere ry'u Rwanda riduga cane. Abanyamitahe benshi baje mu Rwanda batanguriye mu Burundi babona amananiza yo mu Burundi batoyashobora bagahitamo gushora imitahe yabo mu Rwanda. Ngibaze nawe umuntu arazazanye imitahe yiwe mu gihugu azohakaza abarundi azotanga amakori mu Burundi ariko akabanza kakwa ibiturire kugira yemererwe gukora canke agategekwa gusangira urudandazwa na chef kanaka. Ngivyo rero bitahavuye ngo benshi bazosaza baribaza harya ibihugu nka vyose vyubakwa ku mitahe y'abagwizatunga bo hagati mu gihugu n'abo hanze yaco. Ubundi ngo umugwizatunga ni umwubaha ukomeye cane, abandi bazi ubwenge barababungabunga cane bakanaborohereza kugira bazana imitahe ku bwinshi. Ariko ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu kuko nubundi umugwizatunga yazanye umutahe wiwe bisaba yuko agira kimwe mu bihangange bikomeye cane basangira uwo mutahe canke zakabanza kugiha ibiturire kugira ngo yemererwe gukora. Nkuko kandi nababwiye hari umwe mu bahumure baciye ku rugamba rwa CNDD-FDD daheruka kuyagana kimwe mu binyamakuru bitandukanye aho yagize ishashikirije ku ishusho ry'uyu mugambwe uyu munsi mu maso y'abarundi ndetse n'amakungu. Uyu yavuze ko umugambwe wose umeze kurya k'umuryango urugo, iyo bene urugo ari abagwa neza baragenderwa cane bakagira inshuti nyinshi, imeza agira igashwara urugo rwabo ku buryo atakigoyi canke urwiryane ruharangwa.
ariko kandi nanone iyo bene urugo bafise agatima tare bakarangwa n'inzigo amajambo mabi mu kibano n'inyifato zitabereye ntawubatumbera kuko nta cyiza kiba kiharangwa. Uwo muhumuro akavuga ko kuguzi kwihweza neza umugambwe CNDD-FDD wigabuyemo ibice bibiri. Igice kimwe kigizwe n'abaciye ku rugamba rw'intambara bazi neza ingene urugamba rwagenze ko rutagwanywe n'abafise umuheto gusa ahubwo rwagwanywe n'umurundi wese yagize icyo aterera kugira urugamba rushoboke, nta bigwanisho, imiti, imyambaro, imfungurwa n'ibindi vyankenerwa vyakoreshejwe n'abari ku rugamba vyari kuboneka iyo batagira bitanga mu buryo bari basanzwe bari mu buzi butandukanye mu gihugu no hanze. Ngiye abarundi bose baja ku rugamba ninde yari guca atanga ubwo buryo? Ati urugamba si ukurasa gusa, rwari rugizwe n'abahinga mu vya politike bagenda barasigura intumbero y'urugamba, arivyo vyavuyemwo amasezerano yatumye umuhari CNDD-FDD n'iyindi bitaha impore. Akavuga ko abaciye ku rugamba rwa FDD bose bagiye barahabwa inyigisho z'akarangamutima k'umuhari, bigishwa ko urugamba rwagizwe n'ukuzuzanya kw'abafashe umuheto n'abasigaye mu gihugu batanga uburyo bwabo kugira urugamba rushoboke. Aha rero avuga ko iyo hataba abasigaye mu gihugu bateguye urubuga rwa politike neza, umuhari CNDD-FDD utari gutsinda amatora y'umwaka w'2005. Ubuntu n'ubutwari abari bajejwe politike berekanye ngo nizo zatumye abarundi benshi bahurumbiriye umugambwe bongera bawuhundaho amajwi. Ngariko inyuma y'akajagari kadutse mu mwaka w'2007 gatejwe n'abari bafashwe n'umwina w'amaronko bataruhiye bagasambagura inzego z'umugambwe, urwo rwiza rwa CNDD-FDD rwari ruhejeje guhinduka ruba umusaka utamwe ubunyamaswa bw'ubwoko bwose. Abagumyabanga benshi bari baranyuzwe n'akarangamutima k'umugambwe bagiye bariyonjorora buke buke mu bikorwa vyo guhonyanga amategeko bariko barahamagarirwamwo. Nako kandi bavuga yuko ngo Nkurunziza nawe amaze kubona ko agiye gutamba yirorera yaciye afata ingingo yo guhamagara uwo wese yumva ashaka kwinjira muri CNDD-FDD agahabwa ivyicaro vyigenza. Akavuga ko igituma CNDD-FDD yakomeye gushika itsinda amatora y'umwaka w'2005 ari ukubera umugambwe utari wubakiye ku macakubira yari yo yose. Ati ariko hariho iyindi mihari yahiga ko ishikiriye ubutegetsi ata murundi w'umututsi azoba kibarizwa mu gihugu bakabishira mu vyivugo vyabo. Abo rero bavuye muri iyo mihari yari yubakiye ku macakubiri y'ubwoko canka y'intara nibo bahavuye bita bakamo ka Nkurunziza ko kwinjira muri CNDD-FDD bakiyorera ibibanza vyigenza. Benshi bataye imigambwe yabo kuko bari bamaze guhebura ko ataco izoshikako. Uwo muhamagaro wa Nkurunziza kuri bo ngo wabaye nk'amahigwe ya kabiri baronse. Binjiye muri CNDD-FDD baza basanga inzego z'umugambwe zarasambutse, inyigisho z'akarangamutima atazigihari kuko atanumwe yariho wo kuzibigisha. Nabo rero baca baza bagifise wa mugera w'amacakubiri babuganijwe muri ya migambwe yabo. Ico izo nyigisho zari kubafasha kwari ukubasukura imitima bakamenya ko CNDD-FDD itandukanye n'ivyo bahuramwo muri iyo migambwe baje baturukamwo. Gicari kiraje ishinga rero Nkurunziza kwari ukuzuza umugambwe bamuyoboka kugira yereka bamutanya amanyanga yiwe ko yaronse babuzire ndabwirire. Ukutigishwa karangamutima ka CNDD kw'abo bantu bitavye akamuka Nkurunziza ngo nivyo vyatumye batamenya ihangiro ry'uwo mugambwe n'ico bari basezeranije abarundi kubw'urugamba bawufashije. Kumwe k'umwana w'umutinda ashitse mu rugo rushajije imfungurwa afungura asakuranwa kuko abashaka kwiriha ya misi yose yaramaze isari iri kumuhotorenda akifuza kurira rimwe ivyo abona vyose kugira hage cane ntazasubira gusonza vuba, ngo niko abo babuzire ndabwirire babigenjeje. Nubwo bambara imyambaro y'umugambwe CNDD-FDD kuva kwishesheti gushika ku nkofero, mu mitima yabo bari bizi ko atarabagumya banga. Ngo bari bazi ko ibibanza bicemwo atari ivyabo kuko batabikoreye. Imihari cyangwa se imigambwe yabo bakoreye ntaco yavuyemwo. CNDD-FDD rero ngo bayifashe nk'igikandisho c'imvune bagiriye mu migambwe yabo. Abandanya ati nico gituma bamana umutima uhagaze ko umwanya wari wo wose bashobora gutakaza ivyo bibanza. Kubw'ivyo rero bamana imvugo zo gukankama kujya
Murantunge kubw'ivyo rero ngo bamana imvugo zo gukankama ngo ntibifata nk'abatsinze amatora kuko kuva mu mwaka wa 2010 nta matora meza nkuru nziza ngo yigeze atunganya ngo barabizi ko ari intsinzi zamye zica mu manyanga. Nawe nkuru nziza yagoma abagabisha ko nibasamara ivyo yubakiye hakagira ubibaka bazoca basubira muri bwa butindi bahozemwo. Ngo umutima rero uhagaze ni utuma bamana inzigo kandi aribo bari bafise ibipfungurwa biseseka. Baregeranije amatungo arenze urugero ngo ariko kubera mu mitima yabo bazi ko ivyo bafisa bitari ivyo bakoreye, nico gituma ubaravyogera ko bakize ubukene yamara mu mitima yabo ngo baracara abatindi. Kubera iyo migambwe yabo isigaye ku mazina gusa ntibabona neza abatari muri CNDD-FDD iyo baca baja. Kubw'ivyo nico gituma biyita bacara tuvunye kugira bahuma amaso abatabazi bibaze ko aribo bagwanya urugamba rwa CNDD-FDD. Nguzo bamenyera ku nzigo y'akazikira bafise aho baba bari baguma bijiriwe bavuga imvugo z'amacakubiri abishe bakitwaza kumena amaraso n'ubundi bunyamaswa butorangwa k'umunyabuntu. Kubwabo rero ngo umugambwe CNDD-FDD bawufashe nk'ubuhungiro kubw'amabi bakora irya nino. Ngo bamwe barigize abicanyi, abasuma, ibihumbu, abarya ibiturire ndetse n'ayandi manyanga atandukanye bakora. Ngizo ngeso mbi zose rero zibaranga nizo zatuma abandi barundi bagifise agatima k'ubuntu badashobora kwinjira muri CNDD-FDD ngo bicarane n'abo bantu banuka gasuku ubwo ubube gito bwabo. Uwo muhumura akavuga ko igihe cabo CNDD-FDD ikigendera ku mategeko batigera bahatira abanyagihugu kuza muri CNDD-FDD ngabwo bwabo baravyisabira kuko inyigisho batanga zari zubaka ku buryo umurundi wese yaca abona kazoza keza k'igihugu. Ati vyogenda gute uhamagarira umuntu kwinjira mu mugambwe wawe waraye umwiciye wiwe, waraye umututse ukamugotsa, waraye umunyazi utwiwe, waraye umupfungiye ubusa, akuzi ko ingeso z'ubuhumbu ufize akanwa kavamwo amajambo aturira. Ngibi rero twagira tubageze ko muri ano makuru. Aya makuru yose tukaba twayubakiye ku nkuru zanditswe n'ibinyamakuru bibiri. Icambere ni UBM News yegukira Eric Nyandwi, ahandi naho inkuru gira kabiri tukaba twayikuye ku kinyamakuru Ejo Heza. Vyende subscribe canke sabone rero niba utari wafyina ko kugira ngo tujye kanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yo mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire nandi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Aho uri hose rero ndagukengurukiye tubanye muri ano makuru uri nga mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Imana ibahezagire no Muhuza TV amakuru yacu yo arabandanya.